kwizigirwa urumukiza mwiza mwami yumvusije muri mwe urarishitsa. This is Flash TV. We shine to progress. Flash TV twongeye kuramutsa tuvuga mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye tukatungiye kubaha ikaze mu kiganiro cacu cyo nshoboye nkuko muzi twamatubaha abatumire benshi batandukanye no musi dufite undi mutumire mushasha reka tumuhe ikaze atwidondore turabaha ikaze. Murakoze cyane. Amazina yanje ni Bigirimana Kilianiera nk'abantu mwigema kijijwe akunda Imana nk'abantu umuririmbyi mpimbazamana yego Kero shize akantu umuririmbyi mpimbazamana hari wigeze kumwe ngo Jesse ndumuhimba namwe ko ari umuririmbyi kazi acambwa ngo yango je ngo ndumuhimbaje ubundi hari umuntu aririmba n'ubuhimbaza n'abantu batandukanye deja umuntu ahimbaza n'umuntu aririmba kuko none bohimbaza gutari ko aririmba donc bica muri mu ma melodie bica mu bintu byinshi mu kuvuga ukuri bw'Imana donc umuntu ahimbaza deja n'umuririmbyi. Ego Keri novuga tumumenyereye mu event atandukanye tumenyereye mu concert mugabo nta bikorwa nyezina twaribwa mu nemo byinshi cyane ariko mu minsi mike cyangwa itari myinshi cyane tumaze igihe twabonye indirimbo amaze gushira ku mugaragaro inyuma y'icyo gihe cyose twakona mu event twakona mu concert atako turabona ibikorwa Keri ari karagaragaza nko tuna benshi cyo bahaguruka ico kintu cyamutumye yumva yebanza kurindira cyangwa muri kiye gihe ariko turamona mu ndirimbo ziwe ni cyane. Bon je novuga yuko yari iki gihe nico gihe nyene nari nkwiye guhaguruka nkakora kandi kijya gihe naho byitwa yuko nariko ndiga nariko ndategurwa kandi kuba mu evenement y'abandi kuba mu bikorwa by'abandi byo muri studio canke iki donc ni kuba cimara kubwishigikira kandi naraharonkera ubumenyi bundi budasanzwe rero nahagurutse vraiment hari kandi kabazo Keri nkunze kubaza abarimvyi presque bose dukoranye mugabo inyishu z'amazize zitandukanye Keri nubwo umaze kugaragaza indirimbo imwe uraba igihe kitari gito muri gospel muri bamwe bagize gospel mu gice cy'u Burundi nuvuga gushika no munsi kuva igihe wavyinjiyemo ndavuga utaratangwa no gushira habona indirimbo yawe ubona gushika no munsi turavugana ubona gospel uwo yigica pica canke ubona igeze ku rugeze ruwe jewe n'ukuri ndashima Imana ahantu tugeze kuko turiko turakora turi novuga turi ku muvuduko ahubwo kuko hariho nouvelle génération iri kwirahaguruswa kandi yuzuye gutahura yuzuye umutima w'Imana no gukunda Imana kandi ifise n'ubumenyi bw'ijambo ry'Imana en tout cas gospel ubu unye ikirakura cyane ko turafise n'ibyitegerezo ko turarabirako ego turavye Keri kera hambere kuri batamba babitanga imbere ba Pone ba Dudu wamengo abantu bake korakora sinzi kumbura n'abandi tutariko turamenya mugabe ibikorwa byabo tukabona amashengero ahantu hose mu mazu ahantu partout urenganye wumva indirimbo zabo no musi narazi ko muri kumurahaguka nivyo kandi cyane mu rungano riko ruhaguka muri benshi cyane gose ariko ibikorwa navyo bibo bikumuragaragaza ntibe amuvuma nk'ubwinshi bwanyu uko bwangana ubaza ko intambamye muri zimwe muri nyinshi zo ari nkizahe ndavuga nka zibi cyangwa zitatu bon cyangwa ko kira bituma bon jewe ku giti ciwanje indirimbo z'abandi donc turaziririmba ntuka turazirimba n'abantu benshi ko barahaguruka hariho umukobwa yitwa Gladys asengera mu Carama hariho Didier hariho umuvukanyi wacu Gad harimo indirimbo za Edi donc zose turaziririmba bon nka jewe kuvuga kuri église turaziririmba zose donc aya ma génération yose indirimbo zabo turaziririmba rero hari ugushikiranira peut-être aho bitariko biraba no bakonseye gukunda ibikorwa by'abandi niho nivyo bazobikunda no gushigikira ibikorwa by'abandi ngo nivyo bazabishigikire kandi dusengeranire kuko nakare turi umubiri wa Kristo rero ifoko tuba umwe Keri indirimbo yiwe yitwibutsa ingene yitwa maze tugere nayo ico twivuganye ko gato indirimbo yanje yitwa uwo kwizigirwa ni iyihe mpamvu yo gusunika kubohera ku ndirimbo uwo kwizigirwa ndisi ushaka ko ufite nyinshi harambwiye ndazima munsi bitabo byinshi uko bikoye ko bwije mwijoro muryamye umva kamera kaje wandika ariko gute ni iki cyagusunika kubohera kuri hariho ibintu ubona kumva yo kutobyirengagiza ntuka hari gihe rero
urengerwa no kuganiriza kw'Imana n'ubwizigwa bwayo kw'ijambo yavuze ikarishitsa ukabona ubwizigwa bwayo ku kintu cose ku buryo gukora n'ukuri bitari kunkundira ko ndabiceceka niko nobivuga. Imana ni nziza abantu bimara Imana ni nziza bimwe ntafise uko nobivuga kandi niyo kwizigirwa. Numvise umenga nohera kuri ico kintu ko ubwizigwa bwayo buratangaje cane. Aririmba canke nihe histoire iri inyuma yo kurimba kwa Kelly? Je impamvu ndirimba ni kubera yuko ni ikintu kiri muri jewe ntagikoze numva ko nobona ibara kirambuza amahoro ni ikintu kiguma kivuga muri jewe sinoryama sinokurikira kimwe ngo ndonka amahoro ntagikoze vraiment. Yego Kelly bijya umuririmbyi wese n'umwanditsi canke umwanditsi wese n'umuririmbyi? En tout cas twese turabanditsi kuko nimba ushobora kuhakonta histoire umuntu bati hewe kanda kubwira ivyo Imana yankoreye ukabimubwira mu majambo urashobora kuyandika akaba indirimbo. Hababuze melody nayo iraza. Yego Kelly igicapo wari ufise imbere yuko indirimbo yawe isohoka n'ubu indirimbo imaze gusohoka waramaze kugishikako canke uriko urabona agacu kacu? Bon ndiko ndabona agacu. Yego ariko rero kumbe tutarateba cane gose kumbura umuntu ashaka kubareka kurekarira kino kiganiro mu gatararaba indirimbo ya Kelly abanze atwibutse ahiri kugira ngo umuntu aca yirukanga kwiraba kicambere subscribe like share na commentaire que ça soit négatif canke positif neza ko amahoro menshi utubwira aho yanditse ama platform ukoresha ingere yitwa hamushuri negenda utwirimbiye gato kugira ngo tubatera amatsiko biruke kuja kwiraba. Yego indirimbo yanje yitwa uwo kwizigirwa hama iri kuri YouTube channel yanje nitwa B Kelly Aniela wanditse uwo kwizigirwa by Kelly Aniela iciza directement. Hama ndakoresha Instagram nitwa Bigirimana Kelly Aniela, ndakoresha Facebook yanje isanzwe nitwa Bigirimana Kelly Aniela nyene, ndakoresha ndafise na page yanje ya Facebook nitwa B Kelly Aniela. Reka rero intumbire gato muri 30 secondes ngo dutere amatsiko baje kwikurikirana yose. Uruwa kwizigirwa urumukiza mwiza mwami yumvuse ijambo rimwe urarishitsa. Twaiteje on dirait que tutanguye. Okay murakoze cyane Kelly rero mu kurangiza ikiganiro cacu turangize ku tuntu tubi canke dutatu tubuzima canke novuga biza kuba bisisana no kurimba peut-être. Aha twicira muri 30 secondes. Question réponse dans 30 secondes. Okay. Aha Kelly avyutse mu gatondo ibintu bitatu bya mbere akora imisi yose bidahara bikurikirana n'ivyaha. Cyambere ndasenga, cya kabiri ndiyumvira ku munsi wanje, cya gatatu ndaraba uburyo mba mfise yo kubukwiranye n'ama programme mfise. Bitakeranye programme zimwe ciziba annuelle. Oya, Soit 30 secondes aheze. Okay. Nahandi muzo mufitanye handi bagaza gusanga uburyo budakwira uze wihangana. Twagiye kesi ya kabiri Kelly akoresha telefone amasanga yo ku munsi. Yo, nayo nzi vraiment mugabo si umunsi wose. Mugabo ni nka moitié y'umunsi. Bon, oya, ni nka 8 heures. Oui, amva amasaha Kelly akoresha telefone angana amasaha aruhuka. Batukonse ko turuka 8 heures. Aha, Kelly musombere muri studio Hayax ya mbere. Agitangura kurimba nyene ubwa mbere Hayax ya mbere yaje ni ya. Narajugumiye. Ijwi ranga gusohoka barambaza ico mbaye. Ati ubaye Ego. Kandi usanze nyuma yo ku stage atandukanye ibaze n'ukuri. Okay, murakoze cyane gose. Murakoze nawe. Turashimye ko mwashe kwitaba ikiganiro cyacu. Mwakoze namwe kunyiyumvira ko n'ukuri. Yego.